Amahoro nshuti bakunzi ba Bedanora TV, turongeye kubaha ikaze kuri uno murongo wanyu, umurongo wacu. Ego tuvuganiramwo ibitari bike ku vyerekeye imiryango n'ingo. Dushaka yuko ingo zacu, imiryango yacu igenda neza, habamwo urukundo, umunezero, amahoro n'umutekano. Rero uyu munsi ni igice ca gatatu tuvugana ku bwansi, ariko uyu munsi tugira turabe twibukanye yuko mu gice ca mbere igitabo ca mbere ca Yohana mu gice ca kane umurongo wa 20 haravuga ati umuntu niyavuga ati arakunda Imana ariko akanka mwene se wundi, gukunda Imana ni kuri muri we, kuko nta kuntu yokunda Imana atabona akanka mwene se abona. Ivyo Imana iravyivugira muri Yohana. Hanyuma twasubira gusoma mu Bigalatiya 5 umurongo wa 22 tubandanije hajya turabona ivyamwa vya mpwemu yera. Mpwemu yera nta bwansi agira, oya, mu vyamwa vyiwe ivyo ntabirimwo ntabirimwo. Harimwo amahoro, umunezero, ubugwaneza n'ibindi n'ibindi. Ariko ukazobona umuntu afise urwanko, ishari, inzigo muri we n'ubwansi, no kuvuga ntibiva kuri mpwemu yera, ntibiva ku Mana. Rero igihe nawe ubwawe uzokwibona ko yuko ufise kutanezererwa ivy'abandi vyiza bakoze, uzumenye yuko ufise ishari. Uzumenye yuko ufise ishari, kandi ukazobona mu mutwe hawe haguma haza kuvuga abandi nabi, uzomenye yuko bafitiye ishari. Uzoca uvyirinda, uvyihane. Ukazobona kandi nabonye umuntu afise ishari, ukoze ikintu nawe ashaka kugikora, ukoze ikintu ashaka kugikora, wahindura nawe agahindura, wahindura nawe agahindura. Nigeze kubona abavyeyi bamwe, abamama baguze impuzu, yari ekipe y'abamama baguze impuzu, uwundi akayigura, baca baziheba bakazishonesherezamwo abana, bakaca bagura izindi. Yagura bakaca basubira bakaziha abana, ntiyumvire ni Imana. Abantu turagoye, ariko nibaza yuko ari ibintu vyo gusesagura mu miryango, kubera ishari, kubera inzigo, kudakunda bene se. Ubundi ukunda uwundi muntu woshima yuko nta ngorane binteye uko biri kose. Ariko tuvuganye ukuri, umuntu afise n'ishari, agufitiye ishari, muhuye akuraba ijisho ribi, ashobora no kukubwira ikintu kibabaza umutima wawe, ashobora no kuguhunga aho mwohuye mu nzira akaguhunga, ashobora kutakwigera n'umunsi n'umwe akubwira ati felicitation, wakora ikintu ciza abandi bose bakagishima, bakavuga ati nukuri wakoze ikintu ciza. We ntazigera akubwira ko ari ikintu ciza, azokwereka ko ari bisanzwe, ahandi akwereke ko ari bibi. Nibisanzwe ivyo birashika mu buzima, ariko nizere yuko atamu mama atamu papa iyo bagirira inzigo uwo bubakanye, iyo bamugirira ishari kada. Ndavyizere yuko twe ari amahoro, ari urukundo, siko? Nuko rero mu miryango yacu tubeho mu mahoro, tubeho mu mutekano, nturondeze intwengo. Hariho umuntu afite ishari wundi, abantu batwenze baryohewe, nawe akarondera intwengo ku nguvu. Oya, kuri ishari, kuri inzigo mu mutima. Ati wanka mwene se wundi, uwo ni umwicanyi. Kabuki wanka mwene se, kandi umwicanyi atazoja mu ijuru. Twebwe tugiye mu ijuru n'ingo zacu n'imiryango yacu. Nuko rero wa mupapa wa mumama, wirinde ishari kuri
uwo mwubakana, wirinde ishari kuri madame, wirinde ishari kuri patro wawe. Nuko ndetse no mu buzi twirinde ishari, twirinde inzigo. Ntugire ngo ni ukora ibyiza gusa, n'abandi barakora neza, barakora ibyiza. Nuko Imana ibahezagire. Niba wumva akantu karaguciyemo, ni ukuri reka dusenga Imana itugirire imbabazi, yeze abantu bayo. Kandi nabonye umuntu atigera anezererwa iby'abana b'abandi. Umwana wundi yagira ikintu ntakinezererwe, nuko aba amufitiye ishari, aba afitiye ishari abo bantu. Ariko nibaza ko atari byiza. Wagira mariage yambaye ikanzu, ati wabonye rwa rukanzu yari yambaye, wabonye ingene yari ameze, wabonye ingene kubera iki ayo amakritike yose? Oya, wewe tekana, ahubwo basengere Imana byose ibishire ku murongo, kandi ubakomeze. Niba ufise n'intererano baterere, niba ari ushaka umutahe, ufise amafaranga ataca ariko arakora muri make, muterere atere imbere. Hariyo abantu kenshi baherereza ibintu byose kuri Satani, ukamengo niwe atanga umugisha. Ariko dufise Imana itanga umugisha, kuko dusomye muri Bibiliya kuva mu itanguriro, Aburahamu yari afise umugisha. Aburahamu yari afise umugisha mwinshi pe. Kandi dusomye no muri Yobu, Yobu yari afise umugisha. Dawidi yari afise umugisha. None Imana itanga umugisha. Apana mwene so, mwene data wundi, umukomerisa mukorana ateye imbere, utangure guherereza ibintu byose ngo wabikuye kuri Satani. Oya, Imana itanga umugisha. Niba Imana yashatse ko aca muri uwo mugisha, mureka awucemo. Woye kumugirira inzigo, woye kumugirira ishari, umugisha Imana irawutanga. Rero niba hari akantu k'ishari, k'inzigo, k'urwango kaguciyemwo, bigatuma wumva ubwase muri wewe, reka dusenga Imana, usaba Imana imbabazi. Data mukunzi mwiza, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, turaciye bugufi, dusabye imbabazi aho twagucumuye ko tukagira ishari muri twe, tukagira inzigo, bigatuma Mana twumva ubwasi muri twebwe. Mwami Yesu, turasabye imbabazi, amaraso yawe tweza dutunganye rwose, kuko twizera yuko ayo ari n'ubushobozi n'inkomezi zidasanzwe. None Mana, utwemere nk'abana bawe, abakunzi bawe, mu ngo zacu tubanye neza, tubane neza n'abo tubanye, abo waduhaye kubana nabo. Mwami Yesu, atabwansi, atanzigo, atashari, niba ari abana b'abandi bari mu miryango yacu, tubarere neza, atabwansi, atanzigo, atashari. Mana, ibyacu byose bikomeze kubamo umugisha, umunezero n'urukundo. Uzoba ukoze cyane. Urakoze kibirenge kizima, ukomeze Kristo kutubera umugisha muri byose, mu byo tudandaza, mu byo dukora, mu byo dutegekanya Mana kuzokora. Turasabye Imana, duha umugisha mu rubyaro rwacu, duha umugisha mu buzi bwacu. Turasabye umugisha, turasabye umunezero, turasabye urukundo, tubana amahoro n'abandi. Urakoze Mwami wacu mwiza, kuri ibyo byose ubyumva, kandi turizera yuko ubidukorera. Ni mu izina ryawe Kristo dusenze uko, amen. Nuko ndabashimiye inshuti bakunzi mwese mwakurikiranye Bedanora TV. Birashoboka kuba uri kure cyangwa uri hagufi, ariko nta kure hariho, nta hagufi hariho. Sangiza abandi. Utarabona ino video imusangize. Niba utarakwiyandikisha, iyandikishe. N'izindi video ziri inyuma uzozibone. Imana iduhe umugisha. Uyu munsi turarangije igice cyacu cya nyuma ku bwansi. Mukomere mu izina rya Yesu Kristo, amen.